umukobwa umwe w'inkumi yari mwiza cyane, ibibaraba by'inzobe n'amataye, ngo yari mwiza rwose, ariko hagira ubumuga bumwe, ngo yarapfuye ijisho. hanyuma rero imisore yaje kumubona ikamukurikira kugira ngo bamureshe, ariko yamara guhindukira bagasanga afise ijisho rimwe, bati yampaye gabundi upfuye ijisho. imisore yose iramubenga, hanyuma rero ngo aja kubengukwa n'umutama. uwo mutama wewe aramuresha, arabona nuko apfuye ijisho, ntiyabimuhora, bagira mariage, aramurongora. noneho bamaze kurongorana, wa mutama kubw'urukundo yakunda uwo mwigeme ari we mugore wiwe, abona ati je n'ubundi ndashaje, ubwo mvise amaso yanje abirabona, ni ugisigaje imyaka y'ukubaho, tugende kwa muganga bankure mu ijisho rimwe, barisubize iyo ryawe ryapfuye, we wibere mwiza, je ndiko ndasaza. baragende bararinokora, operasiyo ziraba, bararimushiramo, atangura kubona neza. rero bwa bupfu bwa rya jisho burakira. hama rero babagabo bo kugahinga bagende babindabinda, rero basubira guhura, rya jisho yarikize, basubira kumubwira baturi mwiza, uri ntoro, uri ndanga. aja naguze ko hari abantu boshwa n'ubusa. noneho baramubwira bati ariko tukwihweje, tukaraba ubwiza bwawe, tukaraba ingene umeze, wewe ntuberanye n'ujya mutama, wari ukwiye kurongorwa n'umugabo agifise ibigango, umugabo munganye imyaka akomeye n'abagize forome nziza. wa mugore abagipfu abona umenga nivyo, hama rero atangura kwigenza nabi kuri wa mugabo wiwe. mu nyuma noneho aja gusaba divorce kugira ngo yirongorerwe n'umugabo w'umusore. umutama ageze muri sentare, baramusomerera mentanya uwo mugore yamugizeko, baravuga ati kandi yasabye gutandukana, nimujane hanyuma mugende musinye ko mutandukanye, bya bindi basoma abacamanza. umutama ati mugabo ndafise irindi jambo nsaba, jewe gutandukana ndavyemera. munyemerere dusome rero aya majambo tubona mu gitabo cyo kuvayo cya gatatu, murongo w'indwi dushikane ku 12, kugira ngo twunganire ayandi baduhaye. aravuga ngo uhoraho aramubarira ati nukuri nabonye amarushwa abantu banje bari muri Egiputa barimo, numvise gutaka kwabo, baborogeshwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manukanywe no kubarokora, ndabakure mu maboko y'abanyegiputa, ndabadugane, ndabakure muri ico gihugu, ndabajane mu gihugu ciza cagutse gitemba amata n'ubuki, kirimo n'abanyakanani, abaheti, abamori, abaferizi, abahiwi n'abayebusi. nuko rero none heraba ukuboroga kw'Abisirayeli kwanshitseko, kandi nabonye agahazo abanyegiputa babahahaza. nuko none ngwino ndagutume kuri Farawo, ukure abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mose yishura Imana ati mbega ubona ndinde ngo nubahwe kuja kwa Farawo no gukura Abisirayeli muri Egiputa? iramwishura iti erega nzoba ndi kumwe nawe, kandi iki nico kizokubera ikimenyetso ko
ari jewe nagutumye, niwamara gukura ubwo bwoko muri Egiputa kuri uyu musozi nyene niho muzonsabira. Imana ishimwe cyane. Usomye aho imbere kuri 11 cya 11 mwaja kuhisomera, reka niruke n'umwanya. Imana ishimwe cyane. Uhoraho Imana yasanze Mose Imidiyani iyo yahungiye, kandi aba yari yahunze iyo ntwaro ya Farawo, igiranira ikiganiro nawe, iramubwira iti bene wanyu ari bo bantu banje bari mu magorwa menshi cyane, baratotezwa, baracumukuzwa cyane, baricwa nabi n'intwaro ya Farawo. Imana ibwira Mose iti ubuzima bwabo n'amarira n'amaborogo. Uhoraho aramubwira ati rero jewe numvise ubutaka kwabo, ngiramanuke kubatabara, ndabahindurire ubuzima, ndabakure munsi y'ububasha bwa Farawo, ndabahe igihugu gitemba amata n'ubuki. Ariko ni wewe natoye uzobarongora ukabashikana muri ico gihugu ciza ndabasezeraniye. Imana ishimwe cyane. Noneho Mose wagira amakenga kuko yarazi ububi bwa Farawo n'ubw'Abanyegiputa. Aravuga ati none je undavye, iyo usanze ndi no mu buhungiro, urabona jewe noba ndiki kuja guhangara Farawo kugira ngo nkure ubwo bwoko bwacu mu gihugu ca Misiri canke muri Egiputa. Kuva muri Egiputa gushika muri ca gihugu c'amata n'ubuki, inzira yo gushikayo, inzira yo kugishikamwo ntiyari yoroshe, kuko ari inzira itegerezwa kubacisha mu bugaragwa. Imana ishimwe cyane. Kandi murazi mu bugaragwa hari ibintu byinshi byankenerwa umuntu akenera, ariko bitaboneka mu gihe utarabujabuka. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, ntibabuze amazi yo kunywa, ntibabuze icyo barya, kuko Imana yabacumbira umutsima minsi yose witwa manu, ntibigeze basonza. Hanyuma ntibabuze igitutu, kuko hari igihe Imana yabamereza ibinobonobo bakugamamo, ibirenge byabo ntibyabyimbye, n'impuzu zabo ntizabahereyeko, kubera Mose yari indongozi nziza, yama arara imbere y'Imana asabira abarongoye, na Imana ikabazigama. Ni ikintu gihambaye bantu b'Imana. Naravye nyaricubara umukuru w'igihugu apfukamye ari kumwe n'umukuru w'inama nshingamateka basenga. Jewe nari nsanga nkunda gusenga mpumirije, ariko barenze baheza nkanubu, nihweza ibyo ndiko ndabona, nkumva sinzi ishimwe tuzoha Imana ku kintu yadukoreye mu gihugu cyacu. Mose yarara apfukamye imbere y'Imana asabira abantu biwe kugira ngo Imana ibafashe, hanyuma Imana ibarinde muri ubwo bugaragwa, bazobujabuke bagere mu gihugu ciza yabasezeraniye. Ariko mu majambo twabonye baduhaye, mwarumvise ko urugendo rutimbanije neza rugeze hagati, hanyuma ngo haca hadukamwo ivyiyumviro by'abanyamahanga. Imana idufashe cyane. Haleluya. Abanyamahanga ngo bosha bamwe bamwe mubo Mose yararongoye, bariko bajana mu gihugu c'amata n'ubuki. Bamaze kubosha babankisha ivyo bariko baragendamwo babwirwa na Mose, bagarariza Mose, maze bashavuza Imana, bagwiza imyidogo igamije mbere kugumura n'abandi. Ariko Imana mwene abo ntiyabihanganira na rimwe, kuko kenshi turabona abatangura mwene ivyo, Imana hari aho twabonye yacibamanurira n'umucanwa
aho bari mu kanama bagahira rimwe batarajana ivyo vyiyumviro bipfuye mu bandi. Imana dufashe cyane. Noneho rimwe bakidoga, inzoka zikabakomora, imibembe ikabasesa ku mubiri, ariko ntibahaha kubera gukomeza koshwa n'abanyamahanga. Imana ishimwe cyane. Neza na neza hagati mu bugaragwa baridoga cyane, bavuga bati dukumbuye inyama. Kandi murazi mu bugaragwa nta borozi bariyo, nta n'ibikoko bibayo uretse amasikorupiyo gusa. Hari igihe abantu basaba ikintu kidashoboka bakagisabira no mu kibanza kidashoboka. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ngo abagabo bangana 600,000 bose bafatirwa rimwe n'amero y'inyama, kujya kwikiza ca mugiga bafatirwa rimwe. Bose bidoga bavuga bati dushaka inyama. Mose ngo yitegereze aho bari bageze. Mu bisanzwe bariko bagenda mu gihugu batazosubira kwifuza inyama, ariko bazifuza bataragerayo. Barifuza batangura kwidoga. Noneho bidoga ngo Mose nabaha inyama, kandi bakiri mu bugaragwa batangura kuvuga bahayagiza ivyo mu gihugu bavuyemo, bavuga ngo hariya hoho vyarapfuma, ngo hariyo za konkomure, ibitunguru vya sumimu, ibitunguru vya betsalimu, ngo harimo amapapayi n'amapwaro. Imana idufashe cyane. Abanyamahanga barababesha, baheba Mose, baramugwanya, bati vyagezwe n'Imana, batera umugongo urugendo, bibagira ya maborogo, bibagira kwa gutaka, bibagira kwa kuboko kw'Imana kwabasanga iyo bagorewe, bibagira n'utwigoro twa Mose, bibaza mu mitima. Imana ishimwe cyane. Ingene baronka inyama, ngo bibabaza Mose, umutima we uravyimba. Noneho ngo ahindukirira Imana, arasenga, aravuga ati Imana, ko kuva mu ntango nari nabikubariye ko atavyo nshobora, aba bantu wampaye ko mbona atari je nabatwaye inda, aya magorwa bariko baranshiramwo, ubona aho tugeze, none izi nyama ndazikurahe? Imana idufashe cyane. Haleluya. Ngo babandanya kwidoga, bibagira utwigoro Mose ariko arakora twose, n'amasengesho araharamwo, n'ivyo yirirwa ariyumvira ubwo bwoko kugira ngo azobushikane amahoro, kubera ivyiyumviro vy'ikivange c'abanyamahanga. Umukobwa umwe w'inkumi yari mwiza cyane, ibibaraba vy'inzobe n'amataye, ngo yari mwiza gose, ariko hagira ubumuga bumwe, ngo yarapfuye ijisho. Hanyuma rero imisore yaje kumubona, ikamukurikira kugira ngo bamureshe, ariko yamara guhindukira bagasanga afise ijisho rimwe, bati yampaye gabundi upfuye ijisho. Imisore yose iramubenga. Hanyuma rero ngo aja kubengukwa n'umutama. Uwo mutama wewe aramuresha, arabona nuko apfuye ijisho, ntiyabimuhora, bagira mariage, aramurongora. Noneho bamaze kurongorana, wa mutama kubw'urukundo yakunda uwo mwigeme ari we mugore wiwe, abona ati je n'ubundi ndashaje, ubwo mvise amaso yanje abirabona, ni ugisigaje imyaka y'ukubaho, tugende kwa muganga bankure mu ijisho rimwe, barisubize iyo ryawe ryapfuye, wewe wibere mwiza, je ndiko ndasaza. Baragenda bararinokora, operasiyo ziraba, bararimushiramwo, atangura kubona neza. Rero bwa bupfu bwa rya jisho burakira. Hama rero ba bagabo bo ku gahinga bagende babindabinda, rero
basubira guhura rya jisho yarikize, basubira kumubwira bati uri mwiza, uri intore, uri indanga. aja naguze ko hari abantu boshwa n'ubusa, noneho baramubwira bati ariko tukwihweje tukaraba ubwiza bwawe, tukaraba ingene umeze, wewe ntuberanye n'ujya Mutama, wari ukwiye kurongorwa n'umugabo agifise ibigango, umugabo mu nganya imyaka akomeye n'abagize forome nziza. Wa mugore abagipfu abona umenga nivyo, hama rero atangura kwigenza nabi kuri wa mugabo wiwe. Mu nyuma noneho aja gusaba divorce kugira ngo yirongorerwe n'umugabo w'umusore. Umutama ageze muri sentare baramusomerera mentanya, uwo mugore yamugize ko baravuga ati kandi yasabye gutandukana, nimujane hanyuma mugende musinye ko mutandukanye, bya bindi basoma abacamanza. Umutama ati mugabo ndafise irindi jambo nsaba, jewe gutandukana ndavyemera kandi ibyo mwavuze byose ndabikurikiza, mugabo nansubize ijisho ryanje. Abacamanza bati banza muhagarara, ati avuze ijisho ryawe, ati n'ibipapuro byo kwa dogiteri naje ndabizanye. Umuganga yari baza akarimushiramo nguyu n'ibipapuro ngibi ungane vyagenze, basanga nivyo. Baramubwira bati we wa mugo gutandukana vyemewe, ariko ugenda umusubije ijisho ryiwe. Imbere yuko ugira ubwo bukwe n'uwo mugabo mushasha nimugomba kurongorwa, inzira ni kwa dogiteri. Ujyaba baze asubira kure mu ijisho ry'uwo Mutama, ari musubize ugenda uvuze ijisho rimwe kuko yagusanze uvuze ijisho rimwe. Hanyuma rero bamaze kurimukuramwo, wa mufiyanse umwe yamuhenda ngo nakwiranye na wa Mutama, araraba ati mbega bwa bundi usigaranye ijisho rimwe. Wa mugore atego sheri birakunda gasa ubivuze ijisho rimwe. Hanyuma rero wa mugabo atoya ari ijisho rimwe ndabivuyemo. Wa mugore abura umugabo yamukunda ubwa mbere, abura n'uwo yarahemutse ngo aje kuraba kubera kutibuka iciza yagiriwe. Imana dufashe cyane, haleluya. Aba bantu ntibari kurwanya Mose, ntibari kwibagira utwigoro twiwe, ntibari kwibagira Imana iyo yabakuye, bari kugumya umutima nubwo bari bageze mu bigomeye by'amero y'inyama, bakaguma barindiriye kugira ngo ahubwo babandanye urugendo bashike muri ca gihugu cy'isezerano, banywa amata, barya ubuki, banywe n'ibindi bintu nyene bindi n'inyama bazirya. Imana ishimwe cyane. Ariko narakunze Mose cyane, bakozi b'Imana ndongozi, nubwo harabogaya ntimugacika inkokora, bandanye kora ibyiza. Imana ishimwe cyane. Hari abantu ubuzima bwabo atacu uzokumva bashima na kimwe, kuko niko bameze. Umuntu umwe ngo yaciye ahantu igisaka ikiro kirasha, abona inzoka igira ihireyo. Uwo mugabo ngo yari afise umutima mwiza, abona ntiyorengana adatabaye nyanzoka, yiterera mu gisaka yikura mu muriro, ariko amaze kwikurayo irahindukira mukomora. Imaze kumukomora arayikunkumura, noneho isubira kugwa muri wa muriro. Agiye umutima mwiza avuze avuga ati n'ubu iciza nakoze nubwo yankomoye sinoyisigayo. Aragaruka asubira kuyikurayo, hama iramukomora. Abantu bamubonye bati none tukubaza, wewe umeze gute kw'iyo nzoka igukomeye kabiri ukabana uje kuyikura mu mucana? Yishura inyishu nziza cyane, aravuga ngo kamere k'inzoka ni ugukomora, ariko kamere kanje naje ni ugutabara.
abantu benshi ntimuzocika intege mubonye abo mwagiriye neza bariko babishura inabi. Amen. Ntimukababazwe n'abari mu gahimbo k'amahoro batabashimira ikiguzi mwayatanzeko. Imana idufashe cyane. Burya ntawe umenya umusonga wo kubura abana kandi we watabyara. Imana idufashe. Sinzi umuntu wari iwacu yakunda kwihweza ibintu, ariko yakunda kubona ibintu kandi abantu babiraba bagasanga nibyo. Niwe yigeze kuvuga ngo umuja ntiyengegwa, ngo naho umuganira ubuki arabunywa abuhaze ubusigaye akabugusukako. Abantu muri nabo babaho. Imana idufashe cyane. Haleluya. Noneho Mose ngo abakiri Imana ayitakambire, Imana iraraba ibona ikibazo kiri muri bo. Imana ishimwe cyane. Iravuga ati hakwiye abantu bandi bakwiye gufasha Mose, ariko basangiye umutima, bahuje n'ivyiyumviro. Imana idufashe cyane. Imana rero irababwira ati, ibwira Mose ati genda ubazane. Subiye inyuma gatoya kubina ibyo bantu b'Imana, munyemerere tuze turavugana, kuko kuyaga no kuvuga ubutumwa no kwibutsanya abantu benshi, igitigirisha abantu benshi ntibibuka aho bavuye, kandi hari igihe baborererwa mu nzira bakibagira niyo bariko baraje. Mwibuke uko ibyo mutunze benshi ntabyo mwahorana, icyubahiro mufise babitubwiye benshi ntacyo mwari mufise, ariko uko vyogenda gose nubwo inyosha zoba nyinshi ntiwibagire yuko icuri n'icyo ufise wabihawe n'Imana, ariko biciye muri uyu mugambwe CNDD-FDD. Benshi murabizi. Nyerecyuba yavuze ati, hari umuntu avuze ati jewe ivyanje bibuze, acavuga ati n'abandi n'ibigombe bipfe kuko jewe ntagiyemwo ntibishoboka. Imana idufashe cyane. Wanasifiwe. Haleluya. Ntuzogwe mu nyosha mbi ngo witandukanye nawo, wohava urangiriza mu mibembe yo kwicuza nk'abandi benshi. Kuko aba bose bahagararije Mose mu nzira, ugiye ugasoma Bibiliya nta n'umwe yashyize muri cya gihugu cy'isezerano. Benshi baguye mu bugaragwa, uretse Kalebe na Yosuwa gusa, n'abandi benshi batifatanije na babandi. Mose ambwira ati ariko wa Mana we, kuko iwandenganije ukama kurongora abantu bagoye gutya. Imana irabyihweza, irabona ikibazo n'inyishu ibereye, icituma Mose iramubwira ati kugira urugendo rugende neza rubandanye, aba bantu uzobashikane muri cya gihugu nasezerana, ni mpaka haboneka abantu muri bo bafise umutima nk'uwawe, bafise ivyiyumviro nk'ivyawe, banka ivyo wanka, bakunda ivyo ukunda, bakunda ukuri, bakunda ubutungane, bashira imbere ineza ya bose. Imana ibwira Mose iti wewe nyene ubwawe urabazi, toraniriza abagabo 70 babizigirwa, noneho niwamara kubatoranya ubazana imbere yanje kw'ihema ry'ibonaniro bahagarareho. Imana ishimwe cyane. Nanjye najya gufata impwemu iri kuri wewe, umutima uri kuri wewe, ndawushire muri umwe wese, kugira ngo uyu mutwaro ntusubire kugenda uwiremese wenyene, ahubwo bazowugufashe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma rero Mose arabikora, atora abizigirwa abajana ku ihema ry'ibonaniro. Imana iraza
ikora ku mutwe wiwe, isuka amavuta cyangwa mpemu yera ku mitwe yabo. Noneho batangura nabo kuvuga imvugo nk'iya Mose, baravugishwa. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ariko kubera ubwiza bw'Imana bwamanutse ari bwinshi, hariho n'abandi, umugabo yitwa Eridani n'uwitwa Medadi, ngo ntibari mu ikoraniro ry'aho hantu kwihema, ariko ngo amavuta y'Imana, wa mutima wari muri Mose, nabura bashikira ngo batangura kuvugishwa. Imana ishimwe cyane. Bamaze gutangura kuvugishwa, Yosuwa nabo bari kumwe ngo baravuga ati aba bantu ntibari muri twebwe, ahubwo nibahore, kuko ntibari baje mu ihema ry'ibonaniro. Ariko Mose wewe aranezerwa, avuga ati ahubwo ese bose bobona nk'uko mbona, bogenda nk'uko ngenda, bakiyumvira nk'uko niyumvira, igihugu cyose kigahuriza umutima n'inama ku bintu bimwe, tukajana twese atawusigaye inyuma. Niho yavuga ngo ese ihanga ry'Imana ryose yaba ryocitse iryo bavugishwa cyane iryo bahanuzi. Imana ishimwe cyane, haleluya. Niho rero ibintu byagenda gutyo, maze Mose abona kubandanya urugendo. Ariko Imana yabanje kumubwira iti toranya abagabo, toranya abantu babizigirwa, ubazane, nanjye nzobaha umutima nk'ufise nk'uwo nagushizemo, ndabashiremo ivyumviro byawe, mubone kumwe, mwumve kumwe, mujana atawutega umutego wundi, kuko mwese muzoba mufise umutima umwe. Imana ishimwe. Bamaze kugenda gutyo, abantu bigenda neza, maze ihanga riragenda. N'uno munsi tuvugana, igihugu bagiyemo baragishitsemo, kuko Imana ntibesha. Imana ivuze ngo ndi kumwe nawe, Imana ivuze ngo njana nawe, Imana ivuze ati ntutinye, ndi kumwe nawe, Imana irabikora. Imana ishimwe cyane, haleluya. Rero ntimucike umutima ngo muranduke imitima kubera ibitutsi by'abatabakunda. Oya, kora icyo Imana ishaka, genda uko ishaka. Imana icyo yababwiye mugishire mu ngiro, amajambo y'Imana ababera ubuzima, ntimugire ubwoba, kuko Imana iri kumwe namwe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Yesu yavuze muri Matayo igice kimwe umurongo wa 24, yaravuze ngo uwumva ayo majambo yanjye wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Mumenye yuko igihe cyose muzoba mwubakiye umugambi wanyu, igihugu cyacu mukacyubakira murongo n'ijambo ry'Imana, imiyaga aho yoturuka hose, abaza aho boturuka hose, imitego yotebuka ingana kose, Imana iri kumwe namwe, izobashikana. Kandi igihugu Imana yabahaye gushikana muri cya gihugu cy'isezerano cy'amata n'ubuki, abo murongoye bazobibona kandi bizokwandikwa mu mateka, bamenye bati harigeze kuba abagabo bahagurukijwe n'Imana, bararinda kubwo inyungu za bene wabo, bararinda bararokora bene wabo, babashikana mu gihugu cyiza, babaha amahoro. Imana ishimwe cyane. Rero nurangiza kuri ijambo yo kubaremesha, ntimucike ivutu kubwo ibitutsi by'abantu, ntimucike ivutu kubera mu kwandika ibicanke biriya, ntimucike ivutu. Imana yahagurukanye namwe, iracari kumwe namwe. Intambara yabagwaniye kera n'ubu iracazigwana. Igihambaye ni kimwe gusa, nuko niyo umuntu akoze icyaha cyangwa akagira intege nke, agira nk'ibimugira, agafukama imbere yayo akavuga ati Imana, aho tutageze neza utubabarira. Imana irababarira, ikongera ikagendana namwe, atacyaha mwagirizwa, ahubwo murabere mu maso yayo. Imana rero ibahezagire, kandi Imana ibagirire neza. Abantu mwese mwumvise ijambo ry'Imana, murabizi yuko twarahawe Mose wacu n'umukuru w'igihugu, ni General Major Evariste Ndayishimiye. Ijambo ry'Imana ridusaba kumvira indongozi, ngo no kugamburukira ikintu cyose badutumye gukora ari cyiza tukagikora. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ibampezagirire,
Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Girira mugenzi wawe mumpera ukuboko utikomera. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 96 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose.